ibintu batubwiye vyoba ari vyo. Baratubwiye ko Kristo yigize umworo ngo ducike abatunzi, kandi twaravyizeye, mugabo mu mufuko nta kirajaye. Twizera ko dufise amagara meza tuyagendana, mugabo turacagwaye. Mbega bimeze gute? Nivyo canke sivyo? Ariko muri kino kiganiro ndafise inyishu. Vyoba ari ivyo canke ni icayi gihaze? Ndabaha ikaze mu kiganiro na yacu c'uno musi. Ego ndabaramukije mwese, nizera ko muguwe neza. Nkuko natangiye ndabibabwira, uno munsi nashaka tuyage kuri bimwe nkuko twe twatanguye, turiko turayaga bimwe mu bintu bishobora gutuma amasezerano y'Imana adushikako. Ubuheruka twarabonye ko bimwe mu bintu bishobora gutuma kimwe kandi gikomeye cyane gituma amasezerano y'Imana ashika ku bantu no kwizera Yesu. Iyo wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, amasezerano y'Imana atangura kugushikako, kuko muri we niho vyose biri, niho vyose bimataniye. Rero tuhejeje kuyaga kuri ivyo, twarabonye ko kwizera Yesu Kristo hari ibintu bimwe bigaragaza ko wizera Yesu Kristo. Hari ibintu vyinshi usanga turiko turabamwo, turiko turakora bigaragaza ko tutizera Yesu. Bamwe turavuga ko twizera Yesu, ariko gute novuga ko nizera Yesu mu gihe ntarahindura uburyo mvuga? Ko Paulo yaravuze ngo kwizera, ndizera, niyo mpamvu mvuga. Rero iyo wizera Imana utegerezwa kuvuga ubushobozi bwayo, utegerezwa kuvuga ico ishoboye ku buzima bwawe, arivyo twita kwatura. Turatura ico Imana ishaka ko tuvuga. Rero abana b'Imana, hari ikintu twari twavuganye ko kintu turavuga ko umuntu yizeye Imana kirazira kwidoga, kuko widoze ubuvuze ko ingorane ufise isumba ubushobozi Imana yawe. Kuri uno munsi rero tugira turabe ikindi kintu ca kabiri, nico twise gukora bitandukanye no kudendebukirwa. Bibiliya ivuga ngo nzohezagira ibikorwa vy'amaboko yanyu. Rero iyo uhagurutse ugakora, ni ikimenyetso kigaragaza ko ufise n'ikimenyetso kigaragaza ko wizera Imana. Ntushobora kuvuga ko wizera Imana hamugume wicaye, hamugume uryamye, oya, kuko Imana yonyene ivuga ngo nzohezagira. Rivuga guhezagira bisigura ko risigura kugwiza. Tugiye kuvuga guhezagira, muri make twovuga no kugwiza. Sigura Imana yavuze ngo nzogwiza ibikorwa vy'amaboko yanyu, bisigura nzogwiza umwimbu w'ivyo mukora. Iyo rero tuvuze yuko twarahezagiye kandi Imana izohezagira ibikorwa vy'amaboko yacu, ni vyiza, ariko kandi twibuke gukora. Kuko ugiye kuraba ku bantu bizi ibiharuro, murazi ikintu bita kugwiza. Ufise ubusa bakabugwiza na rimwe, bakabugwiza n'igihumbi, uguma ufise ubusa. Ariko ufise kabiri ukabugwiza n'igihumbi, utora ibihumbi bibiri. Bisigura ngo uko ugenda uragwiza, uko ikintu ubu ufise ikintu gitoyi, bagwije utora ibintu binini. Rero Imana izohezagira, bisigura ngo izogwiza ibikorwa vy'amaboko yacu, izobihezagira. Rero niyo mpamvu nk'abana b'Imana turabwirizwa gukora, tugakora bivanye n'akarere na Imana yagiye iragushira. Nimba uri umunyeshuri, ntiwibaze ko uzomenya utize. Ego birashobora gushika ukamenya utize, kubera ko Imana yakugiriye ubuntu, ko ni Imana, ni Adonai, ikora uko ibishatse. Ariko kandi hari n'igihe bisaba ko wiga. Ucumenya ko uri umunyeshuri, genda wige. Ufise akazi kanaka, genda ukore. Rero gerageza, kora, kuko ivyo nyene uriko urakora, isezerano inovuga ati ibakwe dufise nuko twizera ko igikorwa c'amaboko yacu Imana izogihezagira. Twarize ivy'amagara meza, turizera ko Imana izoduha amagara meza. Eko turazi hari ivyo mu gifaransa bita les bonnes manières, urumva uburyo bwiza bwo kuba, bwo kugira amagara meza, indya dutegerezwa kurya, ivyo dutegerezwa gukora. Rero ibi vyose turavyizera. Rero hamwe twohagarika kubikora, twaba turi mu kutamenya, twaba twahagaritse kubikora. Rero ndazi yuko hari indya uziriye ugira amagara mabi, kandi ndafise uburyo bwo kureka kuzirya. Kubera iki ntoreka kuzirya? Kugira ngire amagara meza. Rero ibi nibikorwa rimva ntangiye kubikora, ntangiye gufungura neza, ndazi yuko ndafise ubumenyi kanaka ko mfunguye muri zino mfungurwa uku nuku bishobora kunzanira amagara meza. Ntangiye kubikora, ni ikimenyetso kicerekana ko ndizeye Imana kwitanga amagara meza. Kuko Bibiliya ivuga ngo Imana nticokorwa, Imana ntawugerageza Imana. Rero uciye ureka, nk'ubu nk'akarero, wategerezwa kuja kw'ishuri, wategerezwa kwiga, ukacureka kwiga ngo ndakeneye nzoraba ko Imana izomfasha, ni nk'uko uri kuragerageza Imana.
Imana urabe ati mbega izobikora canke ntizobikora. Imana ubwayo isanzwe izobikora, iranabishoboye, ariko kandi isaba ko nawe ukora nk'ikimenyetso cyo kwizera Imana. Niyo mpamvu abantu benshi Imana yagendera babwira ati ufise iki Mose, ufise iki naka, ufise iki. Imana igiri kure ideni, hari umupfakazi kuri Elisa, Imana yambwiye ati ufise iki, ndafise utuvuta, rero utwo nyene duke nitwo izogwiza. Uno munsi rero nawe urakwiye kwiyumvira ni igikuri kurakora kugira ngo Imana niyagwiza ntuzohava usanga ufise ubusa, kuko Imana irashaka kukugirira ubuntu ikakugwiriza n'ibiharuro byinshi mugabo usanga ntaco ufise kigwizwako usanga ugumye ufise ubusa. Rero kugwiza imihezagiro yose twarahezagiwe amagara meza, twarahezagiwe ubutunzi, twarahezagiwe vyose. Tukwiye kumenya yuko hamwe nuko twahezagiwe hariyo igikorwa dutegerezwa gukora nk'ikimenyetso kigaragaza ko twizera. Hama ndabashimiye cyane kiganirira yacu mwashoboye kuduha akaryo kugira ngo dushobore kuvuga, ibi ni vyiza cyane.